Yambi bakunzi bo kukayi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, jewe Anaïs Mugisha aka Sexy Love ndameze neza. Uno munsi rero tugira tuganire kuri sujet nibaza yuko imaze iminsi ikora ku mutima w'aba mama benshi, w'aba dame, w'aba jeune fille, mama en devenir. Iyo nayo ni iyihe? Sinzi ko mumaze kuremarka yuko simvuze ko ari bose ariko bamwe mu ba jeune fille mu ba jeune maman iyo bamaze kugira mariage bakagira urugo bakagira une famille abana baraba novuga gute baratwagwa niyo vie de famille baba barimwo ugasanga baribagiye ariko bakibagira yuko umunezero wiwabo uradependa cyane ku munezero bazoha abana babo canke bazobaha umufasha wabo. Sinashimye rero kuvyivugana jenyene, sinashimye ko izo solution peut-être aussi uko bobigenza no vyiyagana jenyene. Nazanye umutumire uwo nawe si uwundi ni umudamu ni umujene maman araza kubidondora ababwire neza uko we abona yo vyifatamwo anabahe na quelques astuces mwokoresha. Mugumane nanje à tout de suite. Bakunzi bo kukayi twagarutse muri studio za Palm Channel TV mu kiganiro cacu nkuko mubibona sindi jenyene wa mudamu nako ndababwira yaje ari kumwe nanje tumureke rero yidondore siko murakoze cyane. Jewe nitwa Iliera Mizero nkaba ndi umumama w'abana batatu. Nkaba ndyohewe kuba ndi muri studio kukayi mwakoze kuntumira kandi nizere ko tuza kuganira ibintu bituma bifasha abantu benshi batandukanye abamama cyane cyane. Ego surtout nkuko nabivuze mu introduction turakunze kubona abamama aba jeune maman bakigira mariage bararonsa mwana hagiyemo umwana wa mbere hari igihe bitangura ku mwana wa mbere mu mwana wa kabiri ugasanga ariyibagiye arashizemwo ukwidelesa niko no bivuga nakiciyitaho yambaye gwa rupira gwishira hamwe uri ngaha anye umva ikipira cose kibaho. Wewe d'abord uwo mumama iyo umubonye wewe en tant que jeune maman ni yahe impression ya mbere wigirako? Impression ya mbere mbona impression y'umuntu yiyibagiye. Donc yari yibagiye donc en tant que personne nawe nyene en fait kandi bikibabaje dans tout ça wewe ntavyabona. Wewe abona ko abana umugabo nimba afise akazi yaribagiye nimba kero peut-être akiri umukobwa yarakunda kwambara agakola yarambara agakanzu mugabo bunye tellement que yibagiye ntakibona. Donc importance abona yuko umugabo we niyagenda asohoka yambaye neza abana bakaba bambaye neza we nta nakimwe yaramaze kurushikamo. None ndakuba numva umengo biranantwengeje yaramaze kurushikamo. Est-ce que au fond d'elle wewe nk'umumama au fond d'elle ntiwibaza yuko nawe peut-être mwijoro avuga ati ejo nzogira effort hama bikamunanira? Je nibaza ko ugeze ushoboye kubona yuko uzogira effort ejo biba bikigendeka kuko je ndazi munaje biramaze kunshikira personnellement ukabona nk'umuntu araje mbere kupe cyangwa n'umugabo akabikubwira ati mbe icyo kintu wambaye ni gute. Wowe ukabona umengo ariko arakugora kuko cyangwa ugasanga uramwishuye ati hewe je mu bibazo mfise iki ni kirimo urumva n'ahandi peut-être uzuracishamwo ugacishamwo uvuga ati no musireka ngerakeze quand même mugabo nanka kukubwira c'est rare kusanga umuntu abandanya yiyitaho afise donc ibyo nshingano abajejwe mu rugo. None umva kutabandanya yiyitaho bitangura gute? Est-ce que biva kuki na masharge menshi ababona umengo ararengewe vya bindi en tant que kuko twese même en tant que jeune fille uri muhire uravuga ati reka niderese nta soutien-gorge wambara reka wambare gwa rukanzu nyene ubona yuko n'urupinjama mugabo umaze donc kugera mu rugo amaso y'abandi bantu
aba ari kuri non seulement wewe kubera ton foyer abana mugabo aussi même sur ton mari kuko urumva barashaka kuvuga ati ujya mugabo umugore wiwe vraiment happy en tout cas mugabo akiri jeune yarameze ukunuku est bitangurira he au fait jewe ikintu nibaza kanshi abamama iyo dushitse mu rugo turafise akantu ngo donc nararushitsemo tu vois ngo mbe nenda kinshima kaka nogira ngo gutya anye ngo ndarushitse bose nzoruvamo urumva kenshi ukazamva umuntu umubwiye ati yo gerageza wambare neza yicu aca kugira ngo je nta muntu numwe akinshima akibagira yuko eske we uri ubwawe urishima wewe ugiye haga muri douche wawe ukiraba mu kiyo wumva wishimiye image uri kurabona eske muri wewe umerewe gute urumva kandi sinzi ko ari ko twarezwe canke iki mugabo nibaswe ari ibintu bitegerezwa guhinduka iyo self confidence urumva barayibuze ego kumva ntagira kuyibura ageze mu rugo nuko aba yarayibuze même bien avant je nibaza ko ni ikintu peut-être umuntu tudakunda ndavuga ngo ntitugishira imbere wewe d'abord même byari bikenewe ko ari ikintu travail umuntu yigira ko même avant d'être marié sivyo c'est pas que uciye uba marié ko bice bisigura ko ucureka kuyitaho non il faut ko bitangura ukamenya kwikunda d'abord umenye kwikunda uri umukobwa niyo wagira waba umumama uzomenya uti ego ndafise ama responsabilité ndafise abana ndafise umugabo bien sûr biraba byinshi mugabo ukamenya uti non je dois trouver nimba nawe nkunda sport je dois trouver 30 minutes de sport ici yose kuko ico kintu utagitravaille niyo source y'ibintu byose en fait on néglige ça mugabo c'est la base c'est la base nimba ukeneye kuzoba umumama mwiza nimba ukeneye kuzoba umufasha mwiza la base iraho nyene utegerezwa kwikunda utegerezwa wana kugira by'ukuri umukobwa ukumva ko yo no musimva shaka gutesa bashaka kwisiga make up iyo energy utegerezwa kuyigumana utegerezwa kuyigumana n'abana bakazagabona mu araryohewe n'umugabo wawe mugabo niyo wagumuri muri ndarushe vraiment ndarushe urabibona tuguma twidoga ndarushe mwana yaradasinziriye mwana yaragwa ndarushe vraiment sisho ugaca usohoka atana uko nyene ufata uruhuzu utoye ngaho ugenda okay ili urumva twebwe nk'aba jeune fille turashobora kuvuga tuti okay ujya mukobwa ariko arivugisha ntarabishikamwo ariko wewe uri umumama watubwiye kuri umumama w'abana batatu ni giki wovuga ati ego c'est pas toujours facile kwama officier moral kwama uvuga uti ntegerezwa kwigira mwiza pour moi-même d'abord parce que je n'amabona umengo bonheur uyihaye wewe niyo uzoha na famille ubayemwo alentour yiwawe ni kiki gikuhi izo nguvu au fait merci beaucoup ku kibazo umbajije jewe sinovuga ngo hariho ikintu kigupusa nka jewe nivugiye personnellement nibaza ko ubunye tura internet zirahari umuntu ari renseignant rero umaze gutahura yuko kugira abo en fait c'est comme si ibyo tuko turavuga c'est comme si umumama ayigira sacrifice akigira sacrifice pour ses enfants pour son mari mugabo ugasanga ari aigri ari déprimé tu vois aranakushura nabe yo muhuye ego ati shareka kwasa amashawe urahiriwe sha je mugabo akibagirwa yuko nimba le bonheur de ton mari le bonheur de tes enfants c'est quoi wewe udéprime nani wa déprime bizogenda gute nimba nkeneye abamose ko babimenya nimba mukeneye yuko abana banyu bakora bari epanye ko mugira urugo ruri epanye bitangurira kuri mwebwe ni ukuvuga ngo utegerezwa kuba wa wundi kuba wiryoherewe wewe utegerezwa gukora ibyo ukunda urumva même si ça ne veut pas dire yuko ucuwirigura gukora ibyo ukunda de lundi à lundi non utegerezwa kuronka umwanya wiwawe wo gukora ibyo ukunda umwanya wiwawe wenyene ukavuga uti uno munsi ndagira sport uno munsi ndagira birthday ndaryama nduhuke kuko niyo wavyuka uzovyuka ufise energy uzovyuka ufise mood nziza
sinzi ko murayibona nk'iyo waraye umwana yarayararira mu ijoro utagamye neza igeno vyuko ushavuye umva abakozi bose urabatuka ukababwira ati mwebwe ibi mwabigize gute aha ni mwahanaguye urumva imeza yose ugenda ucisha kuraba ko atakavumbi kariko ikintu cose ugenda ukiraba ugasanga uvuga nabi kubera ko ntumerewe neza wowe nyene mugabo par exemple uvyuka mu gatondo nk'akarorero ukagira sport biratuma urelaxa mu mutwe twaba turakeneye beaucoup plus ibintu byo kurelaxa gato ukava muri iyo monde c'est là où tu puisses ton énergie kugira ushobore kuba the best version y'umumama canke y'umufasha. Okay, ngaho turiko turavuga kuri babandi bari ya mesure yukuja kuri internet, kuri babandi bari ya mesure yukubona ku ma réseaux sociaux, ama activité ahari pour les mamans, ama activité ahari. Ariko hariho wa mu mama. Ari hahandi dushake tuvuge nyene Bujumbura muga hahandi nyene un peu éloigné, ari we ubuzima bwose buhagazeko. Ndavuga wa mu mama atakaza afise dufate canke wa mama sakazi wenyene umugabo atakafise ugasanga byose bimuhagazeko akatavuga ati none abo bose ibi bariko baranyagira ibi bariko barambwira nibiki usumwanya bariko barantako uyo nawe jewe personnellement numvumenga nta excuse nimwe dufise yo kutiyita nta excuse nimwe dufise kuko ubandanije muri iyo routine yo kutironkera umwanya yo kutarondera akanya ko kubayere mu mutwe ça conduit à la dépression nivyo nimwe namye ndavuga nukuri nta excuse nimwe dufise nta excuse nimwe dufise yo kutiyitaho uti ntibikunda oya uti ça ne va pas il faut que je cherche du temps pour moi hari gihe bigushikira ukumva umenga ugira usare mu mutwe urarushe uragizene ukumva umenga mu mutwe biranse kabisa hamugaca au lieu de trouver la solution erega se kuvuga ngo ni umwanya munini non si ibintu byatari ngo uciye ufata ngo 3 heures cyangwa nge muri vacances ngo weekend non même si wofata 30 minutes chaque jour urumva 30 minutes uraraba ingene organize schedule yawe umwanya wawe ukavuga uti chaque jour ndafise 30 minutes ziwanje nimba uvuga uti muhira ntibikunda fumurondera hamwe nimba kuri jardin public ukicara wenyene ugaholaxa 30 minutes hamuga subira mu mirimo yawe pour moi vraiment nta excuse nimwe dufise. Okay. Aho uraronse iyo 30 minutes yawe ya bonheur ya plaisir wayironse wayihaye wayipartagije abandi ariko still uracumva muri wewe hariho ikintu ubuze est-ce que wewe biramaze kugushikira kuko urumva ubuzima aguma ari ubuzima tuguma dufise ama novuga gute imisozi tuduga twamanuka twagira iki turaruha de toutes les façons turaruha que ça soit une jeune maman que ça soit une jeune fille umva turaruha est-ce que aho naho kuko urumva still ni hamwe batubwira ati ego uragwa kuko ntituraba superwoman ngo mbayirwa abantu ati uri superwoman ntibikunda aho naho bica bigenda gute ufatiye kuri experience wawe comme je le dis naho ndavuga ngo nta excuse ngo ufise ngo yo kutiyitaho tous les jours ntibikunda ko wa muri genre nimbizo 30 minutes hari n'igihe nizo 30 minutes ukunda donc bishika ntuziro urumva canke hagashika n'umunsi nawe ukumva wapi ukumva biranse kuvyuka biranse kumva yo man ukumva umenga genre birahagaze byose aussi il ne faut pas kuba hard on yourself sivyo kugira tu as le droit d'être kwishari cyangwa kwishavurira wewe nyene tu as le droit d'être vulnérable tu as le droit yo kurira tu as le droit umuntu wese arafise droit yo kugira ivyo byose muri ico gihe bishitse urumva déjà dans 30 minutes wazibuze par exemple de sport il faut parler à quelqu'un umuntu wizeye hari n'igihe vraiment utabukeneye yuko anagutorera n'inyishu z'ibibazo ufise mugabo still tu as besoin d'une oreille attentive ikumviriza ukidécharge ukidoga nimba widoga mugabo je dis bien une personne en qui tu as confiance uvuga utuye vraiment décharge hama comme on le sait ubuzima umuntu ategerezwa kuguma fighting you are still fighting urumva uguma fighting kizira kugumayo
umugabo ukavuga uti nubwo merewe nabi nubwo ifo ko tuguma turi navuga gute optimist. Donc nimba iyi escalier nayo ko ndayiduga bikanka nkasubira inyuma nkatemba ariko ejo nzogerageza nsubire kwiduga hirya ejo ngerageze mugurumva ndayiduge pas à pas. Et surtout ukaguma usenga Imana ikaguha inkomezi kuko nka twege nk'aba mama on accomplit beaucoup de choses kandi ndi sûr ko atakintu na kimwe cyo tunanira umukobwa cyangwa umumama yitumye ikintu na kimwe kimunanira mugabo turakenera hari igihe ukenera bavuga ngo bakabwendera superwoman urakenera de super pouvoir hari igihe wumva vraiment byanse n'ingoga wazibuze ukumva nawo muntu uramuvugishije style mugabo ukumva ya vide iracariho wa mubabaro uracariho il faut aussi prier birafasha cyane hari igihe wisengera mugacu ryamo gacuvyuka mbega nacabaye gasubira kugira umunezero. Bakunzi bo kukayi murumva neza kwanza ko aba mama atari novuga gute aba superwoman ya desanime y'abana bacu baraba niko novuga ariko barakwiye abantu babumviriza barakwiye abantu donc babitaho nabone turiko turavuga gutyo kenshi turakunze kubona ko dans la culture burundaise umugabo ari umufasha ego la tête w'urugo agafasha mu bindi ku ruhande ariko novuga gute hari ibintu mu rugo adafasha est-ce que no muri abo bantu babafasha kuko urumva umugabo wawe ni umupartenaire wawe est-ce que ntubimubwira nawe ntumubwira uti nukurishera uno munsi vraiment numva ndushe est-ce que ushobora gutegura abantu ukabatwara ku ishuri c'est vrai hari abagabo b'abarundi bagoye bakunze kukaye bidakundira yuko abikora hariho nabandi babishoboye au fait babikora aho naho bica bigenda gute. Premièrement nibaza yuko ego c'est vrai culture yacu biragoye hariho ibintu menga twarakategorije ibi bijejwe umugabo ibi bijejwe umugore mugabo nibaza ko beaucoup plus il faut que tubiganirako si on veut vraiment sortir y'ibyo bintu il faut que tubiganirako aussi n'aba mama il faut qu'on apprenne kuvuga uti nukuri je ndarusha kenshi uraruha ukaruha ukikawusha nta numwe ubibwiye uravyumva none uwo mugabo wawe azobigufasha gute kandi utamubwiye kurusha ngo yangu vraiment ntavyo yokora ngo ni ngo akanakazi c'est comme si umengo nakazi kanje wibagiye umwana ku ishuri kubera peut-être wari kurateka canke wari urushe ngo yango sino mu telefone ngo amutore reka mvume telefone mu taxi mena mutore ega kuwiwe nawe il faut que ça s'arrête il faut qu'on apprenne à dire uko twiyumva uravyumva ukavuga ati je nukuri no munsi ndarusha umbabarire umugabo wanje ndamubwira ati nukuri no munsi vraiment kao technique byanse nkeneye kuja kuryama par exemple plus muzobiganira plus bizoza birego bagitangura zo kubwira ati beora sara mu mutwe wawe je ivyo ntumbaze mugabo au fur et à mesure il faut qu'on parle il faut que tubivuga ukavuga uti jewe vraiment urabona umwana yagwaye je suis fatiguée il faut toujours trouver du temps surtout kuganira n'abafasha bacu ukamubwira uti nukuri jewe no munsi numva ntameze neza ati naho ubona amazi imisi nambara kijya gitenge kuva mu gitondo gushika mu ijoro ati nuko ça ne va pas même pas sukuvuga ngo physiquement amagara canke iki même émotionnellement urashobora kuba utameze neza ukavuga uti je muri no misi numva meze gutya kenshi ntituvuga ingene twiyumva ukamubwira uti je numva meze gutya none utabimubwiye azomenya ingene agufata gute niwe mwereka ko uri umusapa woman azogufata nk'umusapa woman aje agasanga uricaye c'est comme si urumva mugabo wamubwiye uti je vraiment no munsi numva meze gutya numva meze gutya aramenya nawe ati reka ndamufashe gutya ndamuakompanye gutya mugabo atavyazi uburi kufira indani nakubwiye kandi umenye ko ivyo byose ça se répercute sur tes enfants ça se répercute sur ton foyer nico gituma nababwiye yuko mutegereza kwihakea mukiyitaho kuko niho vyugariye ofete ugakora ama activité abahimbara ukaja mu bandi ugatamba ukeshange n'abandi ba maman si tu aimes danser tu danses ukeshange n'abandi ba maman kugira wumve ko utari wenyene ko hari igihe ugenda kwicara n'abandi ba maman bagenzi bawe par exemple bakavuga ibibazo bahura nabo mu rugo ugaca usanga wewe tubawe ni dutoyi urumva abandi bafise umaze rero kumva ko ivyo bawe ari bitoyi bica bituma ugira ya force uvuga uti yo
premièrement sindi jenyine icya kabiri basha je suis pas la dernière mu bingora hariho abandi bafite ibibagora birengeye donc vraiment il faut parler il faut kuvuga apana kuvyigumizamo bya bintu byacu ngo yango sinobivuga ngo birasayisha rero n'abantu usangana ngo birasayisha sinoja kuvuga ingorane mfise nutaza kuzivuga peut-être que wewe ziza kukugumamwo zica wewe zidetwiza wewe nkuko tuko turabivuga ugasanga wa mwana wawe ntumuhaye gwa rukundo gose yarakeneye kandi urumva umwana arabibona nk'umu jeune fille ariko aradukurikira bientôt peut-être jeune maman canke umu jeune femme aheruka kugira mariage ejo azoba ari umu jeune mama arashobora kumva yuko ivyo vyose bimuremereye bibaye vyinshi n'uyo nawe cyo tumubwira iki. Merci beaucoup. Kuri ico c'umu jeune fille nababwiye ifoka mu mutwe mwishiramo ko utegerezwa kwikunda ugenda ubimenye même si uzoba uhinduye statut umenye yuko bavuga ngo sinzi ko bavuga kuko vyanyamera umenye yuko uko donc ça ne veut pas dire que level wikunda ko ukiri umukobwa kuko yagira ukiri umukobwa ufite umwanya munini ya ça ne veut pas dire yuko ariko bizo donc uzoguma kwakunda nyene nku mwese arafisa nk'agafoto akiri umukobwa ukijanisha akarato agahereni urabibona ça ne veut pas dire ko bizogenda ukonye tel que mugabo you have to keep in mind yuko okay nimba ukiri umukobwa ari 100% basi ukiri umumama ugire nka 70 canke 60 ntiwiyibagire uravyumva kigume ngaho nyene wibuke yuko utegerezwa kwikunda c'est la base de tout niyo utikunda ubwo rugo uzobugiyemo ushobora gupfa abo bana bawe uzovyara peut-être kubashobora gukura batariye ni babandi uzosanga wa mwana mubaza ngo qu'est-ce que tu aimes chez maman canke que je sais pas elle pleure tout le temps donc mama yama ariko ararira yama ariko arashwanira abakozi mama yama ariko maman nous crie dessus tout le temps aradukomera kwindura umwanya umwana kugiye maman calme toi umwana arinze kubwira ngo calme toi umva arabona ko urageza ahantu donc c'est la base bamenye yuko nimba bakeneye kuzogira urugo rwiza des enfants épanouis utaguma ukominduru kutaguma uti c'est la base de tout d'abord icara umukobwa umenye uti jewe meze gutya nkundibi j'aime ça shaka gukora ibi hama ugumu ubikora même si nimba donc shaka gushika ça c'est moi donc il faut que malgré ivyo bindi biri à côté il y a toi dans tout ça donc niyo washobora gupreserva wewe umenye ko n'ibindi bizogenda neza donc niyo waje mu rugo nimba wahora uronka 2 heures ziwawe uvuga uti basi 30 minutes quand même hama ku mumama nawe mushasha canke ataritora atazi ivyo arimo ntivyoroshe bien sûr ntivyoroshe nukuri sinobabesha hari ahantu ugera ukumva ati mbemanye ibi bintu ndagiye kandi nturi busubira inyuma sinzi ko hari nk'uwo mama birashikira nk'umwana yarayakugoye canke yagwaye ngo bana ngo ndahevye ngo sinzosubira kuvyara ngo ndahevye menya yuko nimba uno musi bigoye demain bizogenda neza nimba umwana ariko arakugora gutya abana ni babandi baza warushe ukumva arakubwiye akajambo ukumva umutima ukumva ngira n'ibintu byose wari ufise byose urakumva uraremurutswe genre urumva umenye yuko peu importe nimba uri déboussole uno munsi peu importe nimba wumva umengo wobiheba umenye yuko ça ne sera pas toujours comme ça abana bawe bazokura bana bizoryoha bien sûr ntibyoroshe au début twese twarabiciyemwo ngo twarabiciyemo menga yarahetse urumva nukuri hari ahantu ugera ukumva ugira usare mu mutwe ukumva ugera usare mu mutwe mugabo you have to keep in mind yuko ça ne sera pas toujours comme ça bavuga ngo peu importe la longueur de la nuit le jour finit par se réveiller uzoca urumva try to find a way out urumva nimba uvuga uti birangoye gute bingoye bisohokamwo ni gute nimba umumama mushasha yondera abandi babimenyereye
azoza araguha basi surtout nababwiye ibintu byo kuguma wenyene non c'est pas bien rondera ubundi mu mama mugenzi wawe umubabwira uti je bingoye gutya gumfasha surtout aba mama dufashanye basi dufashanye ndabasabye apara guca wumva ngo kandi uri kurafitine ngo ariko arasamasha ngo ntiwasa ntuzi impamvu nta kintu na kimwe uzi ntuzi ujya muntu akelfo ababaye s'il vous plaît aba mama muze murafashanya umumama mugenzi wawe akubwira ati jewe bimeze gutya umutahure mbebasha ko muba muri ko muravuga gutyo wowe nawe siho waciye atara kimwe uzi uri umubleu ubaza utuntu twose utuntu tw'ududetaye prenez le temps yo gufasha abandi bamama bagenzi banyu surtout bashasha ntivyoroshe mubafasha niba bigoye muri urwo rugendo rwayo muborohereze tuze turafatana amaboko donc surtout mu jeune maman asabe conseil hama ndasabye abandi bamama nawe babe open buguruke babishure nturyagagura umuntu ntuzi nge nabababaye ntavyuzi abantu benshi turakunda kugira ngo ikarafina ngo n'umwana wa mbere ngo uvyo bizohera niyagira kwa kabiri ngo bizogenda neza apana kugira fata umuntu uko nyene ari uko akwituye akubwira ati je mfise ibibazo ibinye umufashe utureke gushiramwo ibintu vyangwa ari karafina ngo ari kagira gutya ntivyoroshe vraiment ntivyoroshe kandi abantu turakeneraniye ego ino musi ni jewe ndi mu kibazo hirya y'ejo azoba ari wewe kandi tuzokama dukeneraniye bakunzi bo kukaye murumva neza yuko mana twobandanya twava duheza quelque part canke twokwama dufise ivyo nibihera oya mugarika tumusabe madame Iliela atubwira akajambo kanyuma yobwira abakunzi bacu bo kukaye surtout c'est maman là babona umengo ego nonujya araja aratubwiye ko atakwibagira bwa none bijyanye n'amayaga ayaze ama ego ni filme Kirundi bakunze kukaye muze kunkosora mumbwire muri commentaire ico kintu najaze kuvuga ndasiko mwese mwacumbise none nakaye kajambo kanyuma kuvuga ati aba reka ndababwire akajambo kanyuma ndababwira nuko bikunda birakunda ko mwikunda birakunda ko muronka umwanya wanyu birakunda isufi yo kugira novuga nti nukumenya ingene tuyorganiza birakunda nduce tuguma tuvuga ngo ivyo ni vy'abazungu ngo twe nibituraba est-ce que ni wumva utamerewe ni wa deprime kenshi ndibuka ko n'ikintu ca depression kenshi uvuze ngo wa deprime bavuga ngo ni vy'abazungu ego ngo ni ingwara y'abazungu est-ce que réellement mugomvye tubwizanye ukuri ko nta muntu numwe ari yumva ivyo byose twavuze ukumvugira usare mu mutwe ugatukana umugabaje umwana ugakubita umukozi hari est-ce que mugomvye kumbwira ko atanumwe birashikira hamwe wumva ko carrément ukumvura ine muri salon hangana uko hangana mbwa ukumva umenga biranse kuhema ukumva umenga ushaka gukoma induru urumva je kintu nje kubabwira nukuri birakunda cyane kandi mumenye yuko c'est la base de tout kandi aussi mumenye yuko niho bihera byo mérite yo kuba happy vous méritez yo kuba kuba mufise ama vibes mufise ama energy vous méritez tout ça kubera iki none mwigira abasacrifice umwana afise energy ko twigira abasacrifice et nous dans tout ça ngo yangu urumva ngo umwana bakubagije ngo comment tu vas ngo urumva ngo umwana rero wibone ngo umwana ngo umugabo et toi dans tout ça tu es où Est-ce que toi tu ne mérites pas d'être heureuse? Nous mérites kumva uri happy. Tu mérites kumva ubuzima buryoshe. Genre rando vyuka mu gatondo wumva ndavyuka nkora ibindi. Ukumva uryohewe. Kumva ko ufise energy zose. Mugabo ndasubiyemo ça ne veut pas dire que du 1er au 31 c'est comme ça, non? Mugabo bigume mu mutwe bibe lifestyle yacu yuko si réellement dukeneye kubaho neza ku bwacu ku bw'abafasha bacu kubw'abana bacu no muri entourage et il faut yuko twikunda il faut ko twiyitaho il faut ko turonka umwanya wacu sinzi ko mwibuka tukiri abana hariho nkingo wasanga tutajamo kwagukya mu mamarakazi yapfa kukubona winjiye gusa utaranavuga ngo hello utararamukanya ngo bonjour agaca gutuka ibyo byose est-ce que murakeneye ko par exemple nk'ingene twakuze ibyo twakuze tubona n'abana bacu bakuru ko nyene hamwe umwana akubonye guca akakinjira guca akabona mudi yawe aca yirukanga agaca kati korosa akagenda ntakwegere kuko yabonye ko ubwira umurye donc
ivyo byose pour éviter tout ça kugira tube bien sûr ntitugume twiva ngo kugira ngo abagabo bacu et pour nous mêmes nitwe dutangura kuko tumererwa neza. Bakunzi bo kukayi tumushimire cyane Madame Iliela, twibaze yuko no hanyuma nitwaguhamagara ku yindi sujet uzotwitaba. Yego. Bakunzi bo kukayi ntitwoyaga ngo bihere muratuzi neza, ariko dushimye kugarukiriza hano tubasabe mu commentaire mutubwire uko muvyibaza, ni cahe mwohanura abamama bameze gutyo canke baca muri ivyo, canke nawe uri umumama uri kuraca muri ivyo urumva neza yuko ukeneye ubufasha abantu bakuganirize 30 minutes ziwawe, kuko turabisubiyemo umunezero wiwawe niwo munezero uzoha umugabo wawe n'umwana wawe canke abana bawe. Tubashimire cyane kubona mwadukurikiranye, mubandanye mukurikira ibiganiro bya Pam Channel TV, mugire like, musharinge, musubscribinge, hanyuma turabakunda. Peace and love.